zigira munda zigira anya yayo igendana munda wasanga ibyo wariye byose yabimaze gusa izi nzoka gituma shingira inkahe abarundi bose bamenye ni kuvuga izi nzoka mu bisanzwe ndimo nazo ziba ziriye uruhande rwose ndimwo haba kuryama awe ziba ziri uruhande rwanje fungue ziba ziriye ujya nunga hatu turi kumwe zinyereke none aho nyene muri ako yego aha ziba zirimo ngizi oya gumana uko nyene iyo ni inzoka canke ni umusenti ni inzoka dukura tura legasi imwe oya tura ngo wangu shira hasore kupatita hariyo ni izo rero ni zikurindira ubuzima nizo bakurashe bakagufata zoca zisara zigenda gute oya upfuye nazo nizo zipfa ni kuvuga kunyakya ubuzima byo kugoba zipfuye nawo ucupa izi mu bisanzwe no bapfuye kuko nizo zifasha ubukurondera zirafise amazina irabanguka cyane nkunda kuyitwa gasorosoro nago urumva nagura ikintu hasa shoboye ni kurinda imari z'abandi n'umugore wawe arimo abandi bamubyi yego iyo mpano ni nayo fise nkaguha icubahiro cyo kuba uri umukuru w'igihugu ibihe byose mu rugo rwawe ibikwa ahantu ngaha ni kuvuga ngaha iyo yibice ngaha niho yumva yuko neza imbere benzo guteza imbere we gusa umwe supiri yo gushobora kuba no kwesara abona ibicupa nk'ibyo muga rero ongera uhekenyere uhekenye kandi mugo urebe ubishike yewe ureba turi kumwe n'umu grand frère hajya muramubona yambaye fresh araberewe karibu cyane papa urakoze cyane umeze neza yego ndashima usa neza mu maso ntangorane amazina yiwanje banyitwa Nzuki mbanze ndakubwira amazina yiwanje y'abavyeyi tubwire nta kibazo izina yiwanje nishwe n'abavyeyi ni kuvuga banyiswe rugi nama n'ingingo bakanibona mugabo ayo mazina bivanye n'impano naciye ndonka ntiyabandanyije amenyekana habandanyije hamenyekana amazina y'ubuhizi Nzuki neza na neza tutaratangura ikiganiro neza fresh Nzuki ryavuye he ryazananye hehe kugira batangure kukwita Nzuki byari bivuye kuko ugira neza na neza bakwita Nzuki hari byinshi byatuzanye ngaha twaba tubizi ariko bariko baradukurikirana ntibaba babizi kuvuga izina rya Nzuki ni kuvuga ryaje kumva zuko nakunda gukinatisha inzuki cyane Nzuki uzikinisha mu buryo bumeze gute inzuki narashobora kuzambara umubiri wanje wose nkagenda mwibarabara abantu rumwe nka zitanu zikaguka oya nk'ibiro nka 10 ibiro nka 10 by'inzuki ukavyambara ku mubiri wanje wose kuburyo aho nyene ndi mwibarabara abantu baca bikumira iyo niyo mpano narose kugira uzambare vyagenda gute wazikura ahantu ni kuvuga si kuvuga nazikura ahantu shobora guhagara nk'ahantu nkazihamagara zikaza uvuga gute oya nkoresha izindi mpano kubera ndavuta kubera hari amavuta mba nkoresha n'ubundi bushakashatsi nagenda tora bwo kuzihamagara hama nkashobora nkazihamagara nkatega nk'ukuboko zikangwako awe nkagera ahantu zimwe zirajya abantu awe zimwe zirajya ibitungwa nkaca ngenda nk'umuhinga nkaca ntega ukuboko zikaca zindunanira ko zose hanyuma rero abantu baca baza baranyitwa iryo zina ry'inzuki nyene twese gakuja ko nyene neza nyuma yaho rero nta mutyaje vyatera aho hantu se ni kuvuga abantu benshi baranyise umurozi kuburyo yaho abantu baciye baza barantinya umva haba imigwi ntinya n'iyindi nkunda karo rero hama ndavuga ati none kufinatisha inzuki ibindi bikoko bisanzwe sinobikinisha kugira nakoze ubushakashatsi nabwo kuba nosaba ubugenzi inzoka nayo inze ndayigendana awe shobore kuba no yitunga uruhande ndimo hama rero abantu nayo curayirondera cyana yirondera inzoka maze kuba no zisaba ubugenzi nabyo tukibanira nkazitunga
nkongera nkazikoresha n'ubundi bushakashatsi kumva uzuko ibyo bikoko byari bikaze ama abantu bakibaza barambaza ati none mw'ivyo bintu ufise impano nyabaki kubyo yaho wewe unyereke ati uru ruhande rurimwo imari shaka ucungire security ukoresheje inzuki cyandabikora nkeneye muhiri wanje unzanireho inzuki zirinda urugo ndazigushirira kubyo yaho ushobora kugushirira inzuki mu kabati iwawe mukabana mu nk'amashurwe zitokujya byose zigira munda zigira anya yayo yigendana munda usanga ibyo wariye byose yabimaze gusa izi nzoka gituma shingira intahe abarundi bose bamenye ni kuvuga izi nzoka mu bisanzwe ndigo nazo ziba ziriye uruhande rwose ndimwo haba kuryama awe ziba ziri uruhande rwanje fungue ziba ziriye ujya nunga hatu turi kumwe zinyereke none aho nyene muri ako yego aha ziba zirimo ngizi oya gumana uko nyene iyo ni inzoka canke ni umusenti ni inzoka dukura tura legasi imwe oya tura ngo wangu shira hasore kupatita hariyo ni izo ni zikurindira ubuzima nizo bakurashe bakagufata zoca zisara zigenda gute oya upfuye nazo nizo zipfa ni kuvuga kunyakya ubuzima byo kugoba zipfuye nawo wocupfa izi mu bisanzwe no bapfuye kuko nizo zifasha ubukurondera zirakora zirakora kabisa aha rero burya niyo mpani miliyoni 5 imwe sinogo kuko wohava ushobora kuba wonanirwa n'impano zayo zo kuyitunga ko nk'ubu hari impano maze kubona yazo nyinshi urafise madame ntazitinya oya none wutinya impano zanje umva twacha tubana gute aramaze kubimenyera aramaze yoroye ko nk'ubu izi ndazitunga zikiyubura zigata n'amagi zikavyara izivyaye zamatsikaje zijana kuvuga zivyaye abana gusa nibo bashobora kungora ngira ngo muhira kwanje nzogutwarayo urebe ukuntu ndazitunga mfise uruntu runininya rw'amazi nk'uku shobora kuyitungiramo yo yajya magina yabundikirije akaberuka icyo ndayatiburiramo kwizi nzoka nazikuze ubukuze ukacubuta ndashobora kuburekura awe nkabutwara mu mazi nkabutamo kubera izi numva kuburekura ibintu inzoka nuzi ko abantu bayibonye bayica oya numva ukarekuye bayirekura mu mazi kuko izi zikorana n'amazi nanje impano nayikuye mu mazi none kuzigendana ngaho ntizipfe oya ntizopfa ziba hose ndaziha amazi ikintu ndazifungurira amazi ndaziha kwera amazi gusa nizo zipfa yego ndiye kazi gumazi yagaya inzoka ifungura amazi gusa burya wese nakubwiye ko ari iz'inkani ziisi none basura zizi ubwoko bwayo sishire hasi tura shire hasi rero wene kugutwara mu Bushinwa ubonye ko keshi rero ikinino hanura abarundi umurundi yaboye yibisanze mu impano aca yitwara mu bindi bihugu muganje yewe izi mpano uzikoreye cyugaruka ubereke ku kazi mu bindi bihugu ntafise umuntu yontwarayo yafise Rwanda yafise umuntu yontwarayo aho sawa ndashobora kuba nogi oya niyo zogenda izo neza hamagara zikagaruka kwanza zimbuze zirafise amazina irabanguka cyane nkunda kuyitwa gasoresore nago urumva nago urabona nk'intego umbwiye inze kukurindira wa murima wawe nizo nkamuza aho hantu n'ibindi bikoresho byinshi ntushobora kwerekana ngaha biba biri mu ruhande rwabyo ni kuvuga ngaha nk'ibyo nobabwira isanzwe impano zijya ni kuvuga afise impano nyinshi ni kuvuga aha twavugana afise impano 84 nkoresha mu bintu byanje ni kuvuga ibintu hasa nakoze ndaronkerako n'izawadi ndatera imbere ndagura umuduga n'umuntu navuye yari imaze imyaka 3 baramwugaraniye mu nzu kumva zuko yagora umuryango bivanye n'ibirozi bya Muriko hanyuma barafata ingingo yo kuvuga ati tumwugarane tuzomugaburire nyene yugaranwe imyaka 2 bariruca ahantu hose ibana kubyo naho nje nagezeho mvuga ati ikintu no bafasha nta mahera ndabasaba ngira mpambane n'ubu burozi ndebe yuko umuntu ntamuvura mu minsi mike
cyane muvura cyane saniza wati nabasabye muduga nibo banguriye bayampaye aramahera imiliyoni 24 kumva zo ko bari babajije umuduga shasha nasabye Borbogis umuduga ucungeza kwiterambere ryo kuba nozunguruka uburundi bwose ntangaza izi mpano zanje cyane ko arose depasse yego hama rero hasa ibintu by'ibirozi nivyo nize kuvura izindi mpano zagiye ziraza zikurikirana umuntu baroze urashobora kumurogora namwereka niyo byaje biva n'umuntu biyivye nkagarura utwiwe yanyaruke mu maguru mashi bifashe igihe kirekire biragoye kuvuga bire urumva ndabikora ariko binkoresha ingufu nyinshi mugabo ikintu bakikwivye ugaca untabaza esupira inzuki wofasha iki ko bantwaye umuzigo wanje bagutwaye mu nzira nyabaki gira ukunuku banguka turashobora umusuma kumufata kubera ijyama kagaruka cyangwa amahera yego nanagaruye byinshi narafashe abasuma babomora amazu ibihumbi byinshi by'abantu bishingira intahe wari umusekirite rero yego ndagerageza inzuki zirafasha n'aba basirikare nabereje nyene ikintu ubona neza na neza ko wibaza ko basi ikintu ubona ko wafasha muri kano kanya uvuga ati kino kintu burya naho mutagikorera kugenda gishobora kuvuga ikintu hasa shoboye ni kurinda imari z'abandi n'umugore wawe arimo abandi bamubye yego iyo mpano ni nayo ofise nkaguha icubahiro cyo kuba uri umukuru w'igihugu ibihe byose mu rugo rwawe atanu wakora Unebice bigenda gutagiye hariya ntinagiye aho umudamu wiwawe ntihagira umuntu aza kumugerageresha ibintu kugira mushikiye akubwira ati we ivura afite ubwenge we ukomeye wewe niyo mwoba mukenye izo mpano hasaza nazifashije abantu benshi kujyaho nashimiwe nagabiwe inyana z'inka inkoko zozo maze kujya njewe ntubone sinasaza burya mfise n'imyaka myinshi barakunda abantu dukorana muri business ifasha bakaryohererwa cyo nabafashije bangurira inkoko nkirira nyene nk'umuhinga nawe urabyumva iyo mpano renda yifise wewe ukaba ufise umuntu wawe ni kuvuga bazana mfise benshi ukaba ufise umuntu wawe ashaka kwisanga mugabo rero hari uwundi uwo bimubwira ati burya ubuki musangira n'abandi bantu benshi si bwiza burya buki shaka igubu ufise impano yo kuba ubwihakurira we wenyene nk'ubu je ndafise impano umuzinga wiwanje niwo ba w'inzuki ndawuhakura nje nyene nta wundi muntu afise impano yo kugenda kurunguruka mu muzinga wanje kubera ikadashobora kujana oya yoja yo gutadafise impano zo kuwushikira isigura yuko wewe ni ufise kuwukorera ko gusa nawe gusa nta wundi muri bajya abandi bantu usanga batunze inzuki bari bantu buki bari ubuki barabwiba yo utabaye nka za ruguru n'ahandi ni kuvuga ubuki barareba abasuma hajya igihe cy'umusimu wazo zigeze gusarura agaca usanga baguhakuriye ubuki urumva umuntu akwivye ubuki uricaraho cyangwa uguma muhira oya nguma muhira kandi banashaka no kwigira no mu kindi gihugu naraguha iyo impano yawe imari yawe izogumira security Okay, je nibaza ko wavuze byinshi hari cyo uba wibagiye uba wifuza kurenza ko kuvuga keshi nk'ico nobwira abantu nk'ubu wewe urafise kubona impano mu wundi muntu iragoye kubera ko akunda kuvuga ati utari imana ntushobora kubona keshi rero iyindi impano nk'ubunye iyindi impano kwanza ndakubaza hari abantu usanga bari mu rukundo mugasanga ari uzi ko batamukunda ujya muhungu ushobora kuza akakubwira ati ndabirya mukobwa kwa nkunda neza yuze nca ndabikwereka kabisa tujya muhungu nagukunda nca ndabikwereka tu ni kuvuga agukundira za mpano zawe nziza ufise naho ubundi ni waba utakizifise ni kuvuga nawe nyene uzoca umutakaza niyo mana keshi hari ikintu nza kukubwira inyuma y'ikiganiro niyo mana keshi ikindi kintu mbabwira abarundi ku buhinga nk'umushakashatsi shobora kuba wambonanye ubu buhinga bwose shobora kuguha impano zo muri business yawe ukabona umuntu mubi mu buzima bwawe ukabona ati jewe nzukishaka impano ku buryo yaho umuntu ngira mpamagare muri business mbanze ndebe yuko ashobora kunyungura niyo mpano ndayigeza ko benshi kuko nk'ubu wewe ushobora kumpa ikazi
ushobora kumpa ikazi uzi uko nzokungura ubu bizi gusa mugabo ntuba wabibonye ni kuvuga rero size muri business umuntu namaze kubona impano yiwe yuko by'ukuri atazonyononera niyo mpano ndayifise kuko benshi baraha imara abandi bakazihombya ikindi kintu naco ngeza ko abantu babyipfuye ni kuvuga ndafise ukuntu no guha impano yo kurinda imari z'uwundi muntu kutambaza ati mbega uwo muha impano yo kurinda imari y'uwundi muntu gute hari umuntu kugera igisaha umuhaye imiliyoni ati genda muri business ejo ugacuza ati watanguye akazi nk'ibihumbi nk'ijana biba byahejije kuhomba uwo nta mpano afise yo kurinda imari z'abantu ubu urashobora kubona ati umuntu namuhaye akazi nta mpano afise yo kurinda ntazokungura iyo mpano ndayifise ukaba rero uri muri projet yawe ngera ko ati none bya bindi wavuga ati wongeza kw'iryo terambere nanje nkabona umuntu muzima dushobora gukorana business ibyo ndashobora kubikoza bigukorera bikagenda neza cyane umuntu agaha akazi umuntu yabonye ati umuntu azonyungura muri business ndamusizemo awe ukaba uvuga ati jewe by'ukuri nta muntu amikazi dusezerane turangirane neza ni kuvuga ku kazi ibintu bica binyononekana nkaca ngirane nkaca nirukanwa ku kazi ni kuvuga byinshi mu Burundi ubu hariho ibintu byinshi ikindi kintu nohanura abantu bari muri business ugashobora kumara umwaka wose udandaza mugabo ugahiga ibyo wakoze ukabura hariho ukuntu iyo miti keshi izanana mu nzira za Tanzania ku bantu b'abahinga bageze kure umuntu ashobora kwinjira iwawe akakuha amafaranga inoti y'igihumbi wewe mu maso yiwawe ukabona yuko yaguhaye inoti y'ibihumbi 10 akagura ikintu cy'igihumbi yaguhaye igihumbi nyene ugacuja mu yandi ukamusubiza ibihumbi 9 ngo genda urumva bamuhumya amaso nawe n'uwo muntu yibwa mu nzira nk'iyo ndafise impano yo kuba no humura amaso akabona umuntu mubi amwinjiriye mu byiwe uko biri kose ndumva ko ufite impano nyinshi zitandukanye igikwiye ahubwo ni gutanga akanimero kawe cyangwa bashaka kugukora kugira bamwe bafise bimwe bashaka gushikiriza azibaze inbox wawe neza na neza mwivuganye nimero yiwanje reka ndayitange benshi bazoca bankurikirana nko ku mastati yanje wanashaka telefone ni kuvuga ndayifise kandi sinto mugabo bivanye n'ukuntu izi mpano nazirose atamashuri ifise no kumenya kwandika utuntu duke nigishije n'umuntu kumva zuko narimo ndabona iterambere mo riraza ni kuvuga ubuhinga afise ni bwo kwipostinga kuri stati benshi boca baza barankurikirana ku mastati yiwanje bakareba by'ukuri umuntu impano arazifise by'ukuri kuko ibyo ngenda ndakorera abantu n'inzira camo zose mu guhanjura mu guhiga imiti ifashisha abantu zose ndazitangaza ku mastati mbe warizi yuko jewe imiti ifasha abantu mu Burundi bwose ndagufinde ngenda kuyihanjura he uyikura ni kuvuga ndayikora mu kumoso bivanye n'ibikoko byariyo n'ibiti nyene byinshi kuko igiti cyose cyo mu Burundi uzi kimwe cya kera imivugangoma imirama imibanga byose biriyo mu kumoso za Ruyigi za Cankuzo za Rutana hariya niho nkunda rero kugenda ukura ibikoresho fasha abarundi fashisha abarundi ya miti mwe shobora kukunga wavunike ndayikura hariya ndafata nk'indwi zibiri nkaca ngenda rero bivanye ukuntu business yabaye nyinshi abarundi benshi bakunda kunkenera kubafasha kuvuga naciye shiraho umuntu nayigishije ayinyegeraniriza hariya na formation yiwanje iyo ku mupaka hiri itandukanye n'izi formation za Gisuna zose kubera uzoyisanga ari formation irimo imiti itandukanye n'iyabandi kuko niyo ni higira nkasekura nkaca nandika ko n'uwo muti byukora kana yivugije benshi kwera ndumva ko ari byinshi batuyagiye igikurikira hama kubigeme ndafise impano nabaronkeye ciye ku mushakashatsi mugenzanje wo mu gihugu ca Tanzania arambwira ati mu Burundi nayo ibintu barabikunda kuburyo yaho shobora kuba no gushira kwitayi witoje urashobora kuba ubyibuha ugasanga n'umudamu wawe nabo bantu usanga bafungurira abadamu babo ho kubyibuha igisusu ugasanga bavyibuha inda
ni kuvuga ijyana nafise imiti nk'umushakashatsi shobora kuyisubiza inyuma igaca yigira muri ca gisusi kagaruka ubona wanashaka ugacugira ingiti kuko nje nk'umushakashatsi narabonye umukobwa afise igisusu n'uwize buryo ufise amahirwe yo kuronka umugabo bwa mbere na mbere niwe ufise igisusu wari ibizi bya biri hama n'ubundi bushakashatsi maze kugera ko hariho n'abantu b'abagabo mu ngo zabo usanga ibintu byononekaye ugahereba ugasanga akagasupari kiwe karasubiye inyuma ku rugero rwa nyuma ugasanga kangana nk'uku urumva ako ndashobora kuba nokamukuriza kagasubira ku rugero rwa mbere nk'uko abyipfuza nizo mpano zose rero ndazifite abo shima izo mpano zanjye ntangaje notanga inimero yanjye ya telefone bakazo telefona kw'ibyo byose mvuze nizere yuko atabunzomara amaza nzobimufasha nk'uko nabibabwiye nimero yiwanje ndayivuga mu kirundi ni 61 65 40 62 iyo ni WhatsApp yo kwitabira kisanzwe ni 65 39 44 62 abonkenera bozondondera kandi nizeye yuko bazoba keshe arabarundi bagenzanje nzoberekereza uko nyene nabibabwiye kuko no ku rwego rw'igihugu barampaye ivyangombwa bivanye n'impano ivyangombwa bisibyiki byo gukora izi mpano gufasha abantu nkoresheje imiti kama vyoroshe urafise uruhusha ndafise uruhusha murakoze cyane